Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro hamwe n'amakuru dushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Imbonesha kure yanyu ibashikiriza amakuru mu bisata bitandukanye harimwo kandi n'ibiganiro babivugwa ku ngingo zitandukanye harimwo politike agateka kazina muntu ubutungane bivugwa mu kibano mu gisata c'umutekano bivurwa hirya nino ku mbuga ngurukana bumenyi mu bimenyesha makuru hamwe n'ayandi menshi tuba twabatoreje dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino mu bice bitandukanye no mu nzego zitandukanye z'u Burundi. Turabaramukije abadukurikiye bari imbere mu Burundi abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika hamwe no ku yindi migabane ya kure ntimucikwe n'aya makuru tubazaniye muri uyu mwanya. Hari amakuru y'umukenyezi w'umunyakenyakazi yanyazwe utwiwe mu rwenge rwinshi rwa Eric Nsengimana. Muriko murabubona kuri iyo sanamu yambaye agapira k'umweru. Mu mwaka uheze wa 2025 Eric Nsengimana yari mu bari bake cyane inama nshinga amateka yayisemwo ngo bahiganirwe kuja mu murwi w'igihugu wigenga ujirwa agateka kazina muntu ubwo ni CNIDH. Yaje avuga ko amaze imyaka 18 ari mu baharanira agateka kazina muntu, ariko hari amakuru ahari ko yagiye aratega imitego abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagaca banyuruzwa n'iperereza inyuma gato ya 2015. Akaba arongoye ishiramwe AJAP risanzwe rizwi mu mashiramwe yitwa ko yigenga ariko akorera CNDD FDD. Mu butumwa rero bwatanzwe hari umurundi atabariza umupfasoni yitwa Violet Mareba haturuka muri Kenya yaraye yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba mu ntumbero yo kumubuza kubandanya asaba amafaranga yiwe yahora acishwa kuri konti ya Eric Nsengimana. Violet Mareba akaba avuga ko yari yazanye ishirahamwe ryo kurungika abakozi mu bihugu by'Abarabu. Eric Nsengimana acamuhenda ko bitemewe ko umunyamahanga aserukira ishirahamwe mu Burundi canke ngo yugurure konti yo mw'ibanki nkuru y'i Burundi. Eric Nsengimana yaciye agirwa userukira iryo shirahamwe yongera yemera ko amafaranga y'ishirahamwe acishwa kuri konti yo bwite. Uko niko ivyago vya Violet Mareba vyari bije. Tugiye rero kubagezaho byinshi bitandukanye kuri uwo Violet Mareba nuko vyoba byaramugendekeye hamwe nawe na Eric Nsengimana. Ibi rero irakomeye cyane. Uwo munyakenyakazi Violet Mareba haraheze imisi niho Violet Mareba yagize ikibazo bamutelefona ko umwana wiwe arwaye muri Kenya, niho yavuga ko akeneye gusimba kuraba umwana. Eric Nsengimana acamubwira ko bidakunda akagenda ngo ni mpaka abanze kurungika abo bantu bose bari mwishirahamwe ryiwe. Imbere yuko rero ivyo tubigeraho reka tubabwire ingene ho munyakenyakazi Violet Mareba yaje mu Burundi. Hari mu mwaka wa 2025 mu ntango z'ukwezi kwa kabiri aho uwitwa Sheikh Hussein yatanguza ishyirahamwe rijana abantu hanze ryitwa Yaha Recruitment Office. Akaba yari asanzwe akora n'umupfasoni mu gihugu ca Kenya yitwa Mareba Violet yamufasha kurondera amaviza y'ababa baje gusaba akazi. Ishyirahamwe rikaba rimaze gukomera. Violet rero yaciye aza mu Burundi kugira bakorane bari kumwe n'uwo Hussein Sheikh. Ntivyatevye rero bararonse abantu benshi baja Qatar, Saudiya na Oman. Ikibazo caje kuboneka mu gihe uwo mupfasoni asavye amafaranga yo kureba amatike y'indege agaheza akabwirwa ko ata mahera ahari kubera yariwe n'uwo Sheikh Hussein. Abakiriya canke abaje kurondera akazi barahavuye barabaza uko ibintu biriko bigenda kubera baronka amaviza ariko ntibaronswe amatike, niko guca baja kwitwarira iyo office muri parike ya Ntahangwa muri Ngagara. Kubera uwo mukenyezi yari asanzwe ari umunyamahanga ntabamuhaye umwanya wo kwisigura imbere y'ubutungane. Parike rero iraheza imushira gicacu ko atarungitse abantu yategerezwa kurungika, ishinga ko ategerezwa kubarungika vyanka bikunda. Violet Mareba yahavuye avyemera biratakundi yari kubigenza. Parike rero yaramuhaye igitigiri c'abantu 50 ategerezwa kurungika. Aho vyagenze gutyo kandi Sheikh Hussein yari yemeye ko amahera yose ari we yariye, araniyandikira imbere y'ubutungane ko azoyariha, atanga n'ikiringo co kuzoyariha. Violet Mareba yararisha amatike abantu baragenda. Eric Nsengimana yafatanywe na Violet Mareba gute? Reka navyo tubirebeho. Muri ivyo bihe rero bitoroshe vya Violet Mareba niho haca haza uwitwa Nsengimana asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'urwaruka bita JAP aza nk'umutabazi
araheza abwira umukuru wa parike ko yishinze uyu mupfasoni w'umunyakenya kugira amufashe gukemura ikibazo afise cyo kurungika abo bantu hanze. Umupfasoni Violet Mareba yavuye arondera uko yoronka impapuro zimwemerera gukora ico gikorwa mu gihugu, nawe rero yashinze ishiramwe ryitwa ESP Burundi rikorera Cibitoke muri 12e Avenue nimero ya 83. Yararisha amafaranga ategekanwa n'ubushikiranganje bw'imigene y'u Burundi n'amakungu hama aremererwa gukora. Niho Eric Nsengimana yamuhenda ko hata munyamahanga serukira ishiramwe mu Burundi, Violet aca amuha vyose ngo abirongore. Vyagarukiye ngaho rero Eric Nsengimana yagezaho amwemeza ko ata munyamahanga arekuriye kugura konte mu Burundi, ko nyabona Eric asanzwe afise konte yiwe ariho bazoza bashira ko amafaranga yose yinjira mu ishirahamwe. Violet nawe aravyemera. Hamaze rero kujaho amafaranga atari make, niho uyu mupfasoni yamusaba amafaranga y'amatike y'indege y'ababa baronse amaviza. Eric rero akatangura kwanka guha amafaranga ishirahamwe. Violet Mareba asubira kwinjira muri bya bibazo vy'abituye ikigo baronse amaviza ariko batararonka amatike y'indege. Hageze kuri inzu ishirahamwe rikoreramwe naho nyene Eric akanka gukura amafaranga kuri konte. Abantu rero baba bari mu kigo bakabura ico bafungura kandi baratanze amafaranga yabo, bakicwa n'inzara. Violet Mareba we nyene ubwiwe akabura ico afungura kandi amafaranga hari agahebuzwa ko bidakunda ko amafaranga ava kuri konte ngo ntayahari. Haheze iminsi rero niho Violet Mareba yagira ikibazo, bamutelefona ko umwana we agwaye muri Kenya, niho yavuga ko akeneye gusimba kuraba umwana. Twatanga ifatwa rya Violet Mareba. Eric Nsengimana aca amubwira ko bidakunda ko agenda ngo ni mpaka banze kurungika abo bantu bose, ariko muri bo harimwo bari bafise amaviza. Umupfasoni aca ahitamo kugenda muri Kenya kugira arabe utwo agurisha wabo, maze aronka ico yosigira umwana wiwe, aronka kandi n'ukuntu yorungika abo bantu bafise amaviza. Violet Mareba akigenda Eric yaciye afatisha musaza we bakorana bamufungira muri zone Ngagara kandi atacaha na kimwe yagirizwa, nuko mushiki we yagiye. Haheze iminsi 5 rero Violet Mareba yaragarutse, agishikaye bamushikirije mu gashoko muri zone Ngagara nyene. Eric aca atangura kumugira ko iterabwoba ko mu miryango wabo ari abantu bakomeye, ari mwene wabo na President Ndayishimiye, ko atamuntu yomuhagarika kubera yamaze kwandikisha izina mu gihugu. Violet Mareba rero yaraye yinjiye ibohero rikuru rya Mpimba nyuma y'indwi yose. Yaramaze afungiwe mu gashoka Ngagara, aho hose rero ntiyigeze ahabwa n'akaryo ko kwiregura. Magara yiwe ntameze neza, ni kenshi yabura n'ico afungura, akega kibara mujana kuri parike yakirirwayo hanyuma agasubizwa mu gasho atumvirijwe. Ntagira ikimuseruka ko ntagira n'umuvugira, ni umuntu agorewe mu gihugu c'u Burundi. Niyo mpamvu rero batakambiye ngo bamutabarize mu bimenyesha makuru hamwe no ku mbuga ngurukana bumenyi kugira ngo abantu bamenye ako karenganyo kiwe. Ako kamo Perezida Nkurunziza yasize havuniye abarundi, abantu benshi barakwiye no kugatahura. Ati inkoko mu guhona zicudika n'ibisiga. N'abarwizatunga bangana gute bamaze guhura n'ibyago nk'ibi bemeye bagashira intakorwa ko za CNDD-FDD mu bintu byabo. Umunyakenya Joseph Mboya Nyamute yafatanije n'umurwizatunga Prosper Hakizimana batazira gisiga, baja hamwe n'ibihangange nka General Etienne Ntakarutimana yatwara iperereza, bashinga ishiramwe Pona Pharmaceutical Burundi. Joseph Nyamute yagiye yimyeza ibamfu. Umuganga Christophe Sawe yashinze ibitaro by'akataraboneka mu Burundi Kira Hospital, ariko ashiramo bamwe mu bategetsi bakomeye mu mutahe w'ibitaro kugira bikomere kandi vyubahirizwe. Muganga Christophe Sawe yahembwe kunyuruzwa none amaze imyaka ine mu munyororo w'akarenganyo. Ibitaro byaranyazwe n'abahambaye begereye Varisito Ndayishimiye. Mu rwizatunga mu Rutana, Varisito na Nyandwi batazira amatwi yafatanije n'urwizatunga Adrien Ntigacika batazira ziranutse, maze binjizamwo Nkurunziza na Bunyoni. Yarangiye Varisito Nyandwi anyurujwe n'iperereza ryo ku Kirimba kwa Nkurunziza. Uwovuga abarwizatunga bamaze kugira ibyago nk'ibi ntiyobaheza. Uwufunzwe rero ntiyicwe arahize agashimira Imana. Perezida Nkurunziza ati inkoko mu guhona zicudika n'ibisiga. Muri ibyo araho nawe ati iyo nkona muhayagiza muramenya ko ari igisiga, nayo ibisiga ntivyubaka birasambura. Ese ninde azotabara umunyakenyakazi yitwa Violet Mareba? Yoba ari Procureur General de la République, yoba ari Rose Nkorerimana, yoba ari umushikiranganje w'ubutungane Freda Ingejeje, yoba ari umukuru w'iperereza Ildefonse Barorema, canke yoba ari President Ndayishimiye? Ngo bikubita agashi iri nibara ku gihugu ndetse no ku migeneranire y'u Burundi na Kenya. Tukiri mu makuru rero harabana
n'ivya politiki hamwe n'ubutungane muri 2021 Space Caritas Njebarikanuye yari yabagojwe mu burongozi bw'inama nkeguzamateka kubera ubunyonyezi bw'isukari. Ubu rero akaba agiye guserukira Burundi mu Bufaransa. Ni inkuru yaryoheye cane abakurikira imbuga zitandukanye rimwe n'urwa Pacifique rinahazwe muri 2021. Nyuma y'iminsi rero abanyagihugu mu ntara ya Gitega bari bamaze basabira ibihano icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yahavuye abogozwa. Uwo ni Space Caritas Njebarikanuye. Ico gihe rero yari yagirizwa kudandaza isukari ya Sosumo ku biciro birenze urugero. Ni mu gihe isukari yari ikenye cane ikaca yiharizwa n'ibihangange vyayigurisha ibiciro vy'umurengera. Kurwa ryiwe rero ryari ryatanze icizere ko intwaro ya Ndayishimiye yoba igiye kwikubita agashi mu guhana abasuma bayirimwo. Icizere camaze umwanya urume rumara. Tubibutse ko Space Caritas Njebarikanuye yari yasubiriwe na Denise Ndadaye. Space Caritas Njebarikanuye rero yibutswe ubu akaba yarakiriwe mu Bufaransa i Paris aho agiye guserukira Uburundi. Nuko intwaro ya Ndayishimiye ikoze ibisuma, abicaye n'izindi nkozi z'ikibi zivukamye mu nda Abarundi nizo ngo zisoma ubwa mbere ku nturire iyo ubutegetsi, niko Pacifique Rinakazwe ashikiriza. Hari iyindi nkuru y'umubabaro y'urupfu rw'umumenyeshamakuru Jackson Bahati. Yavuga make ariko yakora vyinshi, ngo yarinda kurusha benshi, yavuga ico yitohoreje, ntiyari azi gushikuza, yakunda agateka kazina muntu, yari yanka akarenganyo, avugisha bose, gushaka ukuri ku bibera mu Cibitoke. Abaza Jackson Bahati akaba yahora akorera radiyo Isanganiro Makuru Iwacu n'abandi benshi mu Cibitoke. Akaba yitavye Imana hirya y'ejo kw'igerekerezo ya 16 ukwezi kwa gatatu 2026. Tukaba duhojeje umuryango w'Miss Jackson Bahati n'umuryango w'abamenyeshamakuru bose mu Burundi. Hari intwari nyinshi, ngo Jackson Bahati yari intwari, ngo niyiruhukire amahoro. Hari ayandi makuru rero ari kuvugwa cane mu bindi bisata nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru SOS Burundi kigira kiti cegera cy'umwaka wa 2025 cishyiramwe SOS Tortue Burundi rikorera mu buhungiro cerekana ishusho mbi cane kubijaye n'agateka kazina muntu muri iki gihugu gitoyi cyo muri Afrika y'ubuseruko, naho ridashigikiwe n'ubutegetsi barifata nk'ishiramwe ribarwanya. SOS Tortue rirashira ahabona ivyaha bikomeye kandi bikorwa mu buryo bwisubiriza kubera igihugu bose. Muri 2025 umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD warakomeje gutsimbataza ububasha bwawo biciye ku matora y'abashinga amateka n'abajenama ba komine n'abakenguza amateka. Habaye igitsure ku banyapolitiki batavuga rumwe nabo, abamenyesha amakuru n'abaharanira agateka kazina muntu batavugwa, ihindurwa ry'intara n'ibindi bice bigize igihugu vyaragabanijwe kuboneka kw'ibonyango ry'agateka kazina muntu, kandi bituma bigorana cane gukingira abanyagihugu. Mu bijanye n'ubutunzi, igihugu cahura n'ingorane y'iduga ry'ibiciro rigera kuri 39%. Ubukene bw'ibitoro n'amafaranga y'agaciro, ingingo zo kurwanya urudandazwa rutemewe n'amategeko akenshi zarakurikijwe, n'ihohoterwa ryo gukoresha nabo ububasha bikaba bituma ubuzima bw'abanyagihugu barushiriza kuba bubi. Ku rwego rw'akarere, ngo Burundi buragerwako ingaruka n'intambara iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho igisirikare c'u Burundi gifasha ingabo za leta kandi bukaba bwakiriye impunzi nyinshi z'abanyekongo, bigatuma ibibazo by'umutekano n'ubutabazi birushiriza kwiyongera mu gihugu. SOS Tortue Burundi ikaba ivuga ko yaharuye amabi 222 akomeye, ihonyangwa ry'uburenganzira bwo kubaho, kuko amabi yose hamwe angana n'136, ubwo ni ibice 61% vyose, ngo harimo ubwicanyi ndengerabutungane, ubwicanyi bukorwa n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD, n'impfu zabereye mu busho bivuye ku mabi n'ukwankira bafungwa kwivuza. Abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD wahuri mu rwi ubwo ni imbonerakure nyuma y'amasezerano ya Arusha muri Myandaga 2020 yo muri 2000, kenshi baragira uruhara mu bikorwa by'ihohoterwa rikorerwa abanywanyi b'indi migambwe, badanaza canke abasivile bagirizwa uburozi, nk'uko SOS Tortue ibivuga. Hari guhungabanya umubiri w'umuntu, ngayo ni amabi 29 yaharuwe, harimo gutotezwa, gufatwa nabi n'ibitero bikorwa ku bantu bamwe bamwe. Abahohotewe harimo abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi, abamenyesha amakuru n'abanyagihugu basanzwe. Kenshi ayo mabi agakorwa n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD bafashijwe n'inzego z'umutekano.
kure rumwe n'ubutegetsi n'abanyapolitiki batavuga rumwe nabwo akenshi ata mpamvu zemewe nyazo kandi atabashingwamanza. Hari ukunyuruza rero no kuburwa irengero ho haharuwe abo byashikiye bashika kuri 30. Hari ngo n'icuka co kudahana n'ubwoba, ico cegeranyo kikerekana ko vyinshi muri ivyo vyaha bidahanwa kandi ko ubwoba bukaba bukoreshwa mu kugenzura politiki. Demokarasi yaragabanutse cane kandi abamenyesha makuru abaharanira agateka kazina muntu bama bakorera mu gatotezo n'iterabwoba bidahera. Akamo rero ngo kugira ngo igikozwe Sortire Burundi kabisaba abategetsi gutanguza amatoza yigenga ku vyaha byose vyakozwe, hari ugukingira abahohotewe n'ababibonye, hari ukubahiriza amasezerano mpuzamakungu ajanye n'uburenganzira bwa muntu. Iryo shirahamwe rero rikibutsa ko ibikorwa vyaryo naho rikorera mu buhingiro vyigenga kandi bishimikiye ku bimenyetso, naho abategetsi b'u Burundi baryanka kandi bakaryagiriza gukorana n'abanzi b'igihugu. Naha rero duhereje amakuru twari twabateguriye, mbasabe kugira ntimucikwe n'ayandi menshi tugenda tubashikiriza kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana ibahezagire, tubandanye gusubira mu yandi masaha ari imbere mu yandi makuru.